Inyuma y'ikiringo c'imyaka 4 umugambi mera nk'abandi uriko ukora mu ntara za Gitega, Ruyigi, Karuzi na Kirundo, uwo mugambi wabaye kirumara ku bahora bitwa ntahonikora bafashwe n'uwo mugambi. Ukaba rero uriko urasozera ibikorwa vyawo muri izo ntara, wahinduye vyinshi ku bahora bitwa ntahonikora. Ari naco gituma leta y'u Burundi itegekanya kuzokwiragiza mu gihugu cose. Kuri uno wa kane abarongoye uwo mugambi mera nk'abandi bari kumwe nabo mw'ibanki y'isi yose isanzwe ifata mu mugongo uwo mugambi, bakaba bari bishikiye mu ntara ya Gitega kwirabira bimwe mu vyaranguwe n'uwo mugambi. Umugambi mera nk'abandi uramaze uri mu mwaka wa 4 aha mu ntara ya Gitega, kandi uri kuritegurira kurangiza ibikorwa vyawo. Ivyo abari mu mugambi mera nk'abandi bashitseko turamaze kubona ko bigaragara biboneka cyane. Ikibazo ubu tugezeko kandi ko turagerageza gutorera inyishu kuva mu ntango, mugabo tugashimangira ubu ni ikibazo c'uko ivyo bashitseko vyose bizorama. Ya mafaranga twabahaye yarabaye vy'ukuri umutahe bariga ngene bashobora kuwukoresha kugira bashobore kuronka uburyo bwisumbuye. Biraboneka baciye babukoresha no mu gusubira kurondera imigambi ibateza imbere kandi nayo nyene iragaragara iraboneka. Asumani Sindaye hamwe na Niyonize Yaisha bamwe mu bahoze bitwa abantu nikora bafashwe n'uwo mugambi baremeza ko umugambi mera nk'abandi waje hageze. Uwo mugambi mera nk'abandi waje hageze kuko jewe inzu yari yarananiye kubaka, cyo ni cambere. Ubu narubatse, abana baraja ku mashuri, ndabagurira amakaye ntiriwe ndaterereza abagenzi. Kuva umugambi mera nk'abandi utanguye, jewe narafashe urudandazwa ndadandaza, hama akanyungu karaza karansahiriza, nkaronka utw'abana bafungura, nkaronka ibibajana ku mashuri. Narubatse inzu nabivuze, naraguze agahene karasharije kameze neza. Nukuri turaronka agasabuni n'abana, urabona ko nshajije n'abana nuko nyene barashajije kandi bari ku mashuri. Ntaraja mu mugambi nari mbayeho nabi, nukuri sinaronka nico mfungurira abana, ariko maze kuja mu mugambi ubu ndabonamwo akarusho, kubera naragiye ndiyungunganya kubera mera nk'abandi. Nukuri birya bihumbi baduhaye 40 je vyaramariye akamaro, birangirira akamaro kanini. Abana banje bari barahevye kw'ishuri ariko ubu bose bariga. Mfise abana 3 ariko bose biga bose, nta numwe avuyemwo atiga kandi bavuye kw'ishuri baronka ivyo bafungura. Wasanzwe muhuza bikorwa mu mugambi mera nk'abandi aremeza yuko umugambi mera nk'abandi ivyo washitseko bitazosubira inyuma. Turiko turakorera cyane ibikorwa vyo guhimiriza abari mu mugambi mera nk'abandi kugira ngo ivyo bashitseko ntibishobore gusubira inyuma. Ubwa mbere na mbere turabona yuko mu mfashanyo y'amafaranga baronse barize kuyagira umutahe vy'ukuri. Uwo mutahe waronse inyungu. Turabona yuko bashoboye kumenya ngene bakora imigambi yo kwiteza imbere, turabibona neza, biragaragara. Ivyo turazi yuko bitazosubira inyuma. Hanyuma barahinduye cyane ingendo mu vyerekeye amagara yabo, amagara kuja kwa muganga, kubika abana kw'ishuri, ivyo vyose kugaburira neza umuryango. Ivyo vyose turazi ko bavyize bitazosubira inyuma. Hari ibikorwa vyinshi turiko turabafasha ubu kurangura kugira ngo dushimangire ivyo baronse ntibisubire inyuma. Hari nko kubafasha kuja mu mashirahamwe. N'ubwa mbere twarabonye yuko abanywanyi benshi nka bose bararoye mu mashirahamwe, baraja mu mashirahamwe yo ku mitumba, baraja mu mashirahamwe yo kugurana na mato yo ku mitumba. Hari n'abaroye mu makopeke no mu makoperative yisumbuye. Ivyo byose turabona yuko arivyo dukwiye gushimangira kuko bizobatuma babandanya. Turabigisha mbere n'ingene na bwa buryo baronka bashobora kubuziganya ego kujya mitumba, mugabo ubu hari n'abamaze gushira mu mashirahamwe yo kugurana nka makopeke n'izindi n'ayandi mashirahamwe atanga ingurane. Ivyo byose turabona ko bizobatuma babandanya kugwiza mbere, si no kugumana gusa mbere no kugwiza ivyo bamaze gushikako. Hanyuma mu mico yabo naho turazi neza yuko ivyo bize byamaze kubahindura. Biraboneka ko bahinduye ingendo, tuba twizigiye neza yuko bazoguma batera imbere, ari mu kuronka uburyo bwisununuye bukabandanya, ari no kubandanya no kuronka amagara meza kugira ngo bashobore kumererwa neza, ari ryo ryaterambere ridakumira turiko turabaronderera.
eka n'abafashwe n'uwo mugambi bataha ibambewe aho tugeze ntitugisubira inyuma mu bijanye n'iterambere. Twebwe turabijeje rwose kuko ntituzosubira kuba abantu aho nikora, kuko baratwigishije n'inyigisho z'ukuntu twotunganya umuryango, twodandaza, twoja mu mashirahamwe. Ubu turi mu mashirahamwe, turaziganya tukaguranana, hama turaja kubitsa kuri kopeke, kandi ubu baratanguye no kutwizera, baraduha n'ingurane mw'ishirahamwe no muri kopeke, ko turaziganyayo. Mu nyigisho mperekeza icyo nasigaranye n'icyo nakuyemwo, by'ukuri izi nyigisho zaratugiriye akamaro cyane rwose ku muntu yoba yarazitahuye. Je nka je nihereye ko sinarinzi ingene no kwitunganya mu rugo, sinarinzi ingene no fata umuryango wanje, ariko kubera izi nyigisho mperekeza ubu n'ukuri ndavuga ati ntoye amahera aya ndashobora amwe kuyiziganiriza nkarondera kazoza kanje n'abana banje. Ariko ubu nukuri uwo mugambi mera nk'abandi na Odage Caritas baragahoraho. Haruhande rero ibikorwa vy'iterambere, umugambi mera nk'abandi warigishije abahoze bari ahantu nikora mu bijanye no gufungura neza, kwambara neza, kurondoka ku rugero hamwe no gukingira ibidukikije. Uturima rusangi ni nk'uku nyene muhira niko twadutunganije, utuboga ntitwirirwa turaja kugura, tusoroma mu rugo nyene uko nyene. Turafungura imboga, tugafungura ibiharage, baratwigishije ukuntu duteka kuko ntitwari tumenyereye guteka. Dusumye ibiharage n'ibijumbu twaba duhejeje, nta tuboga twashiramo. Mugabo ubu unye baratwigishije ukuntu dushobora gutegura ifungurwa, ukuntu dushobora guteka ubuyi, ubu byose turabizi. Kuri abana ndabafungurira neza, baratwigishije mu ngaburo zibereye, gufungurira umwana akiri muto n'ukuze. Nukuri ubu ndabafungurira neza, isuku ndabamesurira kubera ubu ndaronka isabuni. Ibijanye n'isuku, agasabuni kaguma mu nzu, hama urabona ukuntu ushajije, n'abana barashajije nk'uku nyene. Kaniforome turaronka agasabuni tukamesuza, ubu unye ndibaza bimeze neza, muratubona ukuntu tumeze. Bivanye rero n'ivyo uwo mugambi mera nk'abandi bashitseko, ngo leta y'u Burundi itegekanya mu minsi ya vuba kuzokwiragiza uwo mugambi mu makomine yose y'igihugu. Yego, kubera uwo mugambi mera nk'abandi vyagaragaye neza yuko ushobora gukura abantu mu bukene mu kubafashisha yamfashanyo y'amafaranga, mugabo ziherekejwe n'imigambi n'inyigisho mperekeza, bikagaragara bikaboneka ku byo abari mu mugambi bashitseko. Leta y'u Burundi yaciye ifata ingingo yuko yobandanya uwo mugambi mera nk'abandi ugakwira igihugu cose. Mbere ni banki y'isi yose yari yashigikiye leta muri umugambi wa mbere, iremera gushiramwo ubundi buryo gushikira leta kugira ngo umugambi ushobore gukwira igihugu cose. Kuri ubwo buryo naho dushobore gushikira imiryango itari yashikiriwe, kuko ikibazo nyamukuru cari uko benshi bavuga bati natwe twari dukwiye gushigikirwa, none ubu n'akaryo keza kubandanya umugambi kuri benegihugu bari mu miryango ikenye gusumba iyindi. Ubwo rugendo rw'abarongoye umugambi mera nk'abandi mu ntara ya Gitega bari kumwe n'abasanzwe bafata mu mugongo uwo mugambi, bakaba barusozereye mu kwirabira aho umushikiranganji wo gufatana mu nda iterambere ridakumira n'agateka ka zina muntu yariko yugurura ikibanza kizodandarizwamwo inkono zibumvye ku buhinga bwa kijambere, zikaba zibumbwa n'abo mu bwoko bw'abatwa ku ntererano y'umugambi mera nk'abandi bicishije mu ishirahamwe ry'iterambere rya diyoseze nkuru ya Gitega.